Mwaramutse neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza umuherereye hose mu bice bigiye bitandukanye ndabaramukije mwese kandi ndabahaye n'ikaze kuri ino mbonesha kure yacu ana yanya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho abari karavugwa muri ko biravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi ndabahaye ikaze rero mw'idonido ry'amakuru azindutse muri kino gitondo cyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 30/2025 ndabahaye ikaze kuri mwe mwese dore ingingo nkuru tujye kugarako rero muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Munyuma yuko ku munsi weje twari twaronse amakuru meza amakuru rwose yarashimishije ku banywanyi ba CNDD-FDD ndetse n'abagomyi mabanga bose mu Burundi ndetse n'inshuti za Nyiriteka Reverend Kuriyo muri aka gatondo harazindutse inkuru mbi cyane nkuko bizoma bigaragara. Amakuru akomeje kugenda aradusomira nuko umuvugizi w'ubushikiranganje bwa hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano yongeye gushimangira ko amagara yongeye kuza gusinzikara cyane yo umutegetsi Nyiriteka Reverend Kuriyo ku buryo rero kuri ino nshuro hashobora kuza gufatwa ingingo yari yarirengagije abatari bakeya bavuga ko aramutse anacikanye leta y'u Burundi ariyo yobugize uruhara mu rupfu rw'uyu mugabo asanzwe ari igikomereza anga muri politike y'u Burundi. Bwa mbere akirungikwa i Nairobi mu gihugu ca Kenya mu bitaro by'ikaminuza y'icyo gihugu haravuzwe amakuru avuga yuko agomba kuzorungikwa mu gihugu cya Russia canke cy'Uburusiya kwa President Vladimir Putin, ariko binavugwa ko bitaba ibyo ngibyo yorungikwa mu bihugu byo ku mugabane wa Aziya kugira ahabwe ubuvuzi bwisumbuyeho. Mu nyuma bivuga ko yagiye aratora mitege ubundi akongera agaca araremba. Kuri ino nshuro biravuga ko amagara ye noneho ariko ari mu marembera ku buryo benshi bariko barasigura ko atakizera afise. Umuvugizi w'ubushiranganje bwa hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye ntajya umunwa mu kugaragaza neza yuko leta y'u Burundi ibabajwe n'indwara y'akamaramaza aho yaciye amarenga yuko ishobora kuba yomucikana cyangwa umutima wiwe ugaca urahagarara yiturumbuka. Yavuze ko leta y'u Burundi izokora ibishoboka byose ariko uyu mutegetsi akavugwa byanze bikunze agaca aramera neza akagira amagara meza. Nyamara nubwo asigura ibi ngibi ni kenshi byavuzwe ko leta y'u Burundi ari iri kiragira ibara ndetse ari niko ari nayo iri kiragira ibishoboka byose kugira ngo uyu mutegetsi abashe kuba yoyiva mu maboko nkuko byogaragara, mu gihe benshi basigura yuko Variso Ndayishimiye ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo uyu mutegetsi abashe kuba yomwikura ko mu gihe biboneka ndetse bikaba binagaragara neza yuko Variso Ndayishimiye iyo bayifuza yuko riri ibintu byohinduka nga mu Burundi. Ni mu gihe hamaravugwa amakuru agendanye n'amatati y'abo bategetsi bombi nkuko bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero igikomeje kugenda kiravugwa ariko kitari cyemezwa cyane n'uburyo uyu mutegetsi ashobora kuba yovanwa muri ibyo bice by'i Nairobi mu gihugu ca Kenya kugira ngo ace arajya kuvurizwa mu bindi bice cyane cyane mu bihugu bya kure. Mu gihe Variso Ndayishimiye nawe amaze imisi mu gihugu ca Tanzania mu nama iremere cyane yiga ku bigendanye n'umuyaga nkuba nkuko byuma bigaragara, abategetsi ba Tanzania barasituye ibiraro bihuza icyo gihugu ndetse n'u Burundi nkuko byuma bigaragara. Abategetsi bo mu gihugu ca Tanzania kwa President Madame Samia Suluhu Hassan barasituye ibiraro bihuza Tanzania ndetse n'u Burundi. Abahegereye bo muri komine ya Giteranye baravuga ko babonye ico gikorwa carimwe rero n'abafise ibigwanisho bambaye nk'abasoda b'abarundi nkuko byoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe kandi hari icyabacanshuro bari barafise amasezerano cyane biganjemo abakomotse mu gihugu ca Romania ku mugabane w'Uburaya ejo baranyujijwe ku butaka bw'u Rwanda bavuye mu buseruko bwa Republika Iharanira ya Kongo nyuma y'uko bari bamaze gutsindwa ingwano bari bararungitswemo ndetse bari barafisemo n'akazi. Abivuga ko bamwe bari bafise n'ibifurumba by'amadolari y'amanyamerika
hari byinshi batangaje binavuga ko hari n'inshingano bari bafise mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyuma yuko bwana Tshisekedi n'abandi bategetsi b'icyo gihugu bagiye barasigura yuko abo ngabo atari abacancuro ahubwo ari abaje kumenyereza ndetse no guhereza imyimenyerezo y'igisoda ca Kongo kugira ngo kibashe kwivuna abanzi. Turabigarakaho nimujye kure, kaze kuri mwe mwese mutwumviriza ku makuru yacu tubategura ndetse tukabashikiriza, kaze ko batwumviriza muri kano gatondo aho tugiye kurabera hamwe rero amakuru yihuta kandi agezweho akomeje kugenda aravugwa, cyane cyane amakuru nyine akomeje kugenda aravugwa muri kano gatondo. Kaze kuri mwe mwese mutwumviriza aho muherereye hose, abatwumviriza bari mu Burundi mu bice bimwe na bimwe, mu bisagara bimwe na bimwe n'ibigwati byabyo, mu micungararo yose ndabahaye ikaze, mu makaritsiye y'amavire ndetse n'amaprovinsi mubandanya mutwumviriza muri kano gatondo ko kuri wa kane. Ndabaramukije ndabateye yamu cane bivanye naho muherereye cane, ndabahaye ikaze ku batwumviriza bari ngaha mu karere k'ibiyaga binini, abari mu bihugu by'ababanyi, abari mu burengero bwa Afurika, umanuko bwa Afurika ndetse na Afurika yo hagati, mwese ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze cyane. Ikaze kuri mwe mwese kandi mutwumviriza muri ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese ndabahaye ikaze. Ikaze kuri mwese. Nyemerera tuyatangurire mu Burundi ahakomeje kugaragara ibara ndetse n'inkuru zitari nziza nk'uko byuma bigaragara. Mu nyuma yuko ku munsi w'ejo twama turaronka amakuru meza avuga yuko umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi Nyiriteka Reverend Kuriyo ashobora guca arefata imiti ya nyuma yarandikiwe n'abaganga. Amakuru dejeje gutohoza muri kano gatondo nuko muri iri joro yaraye nabi cane, ahamagara yiwe atifashe neza, ndetse ingingo ihari ikaba imenyesha yuko ashobora kuba yorongekanwa mu bindi bice, mu bindi bihugu bimwe na bimwe nkuko bizoma bigaragara. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati, iterambere rusange ndetse n'umutekano yatanze ubutumwa akoresheje urubuga rwa Facebook, maze asigura yuko rero mu Burundi bababajwe no kuba rero uyu mutegetsi atari ko arakira vuba, ndetse amenyesha yuko Uburundi bwose busabwa kuba bwo musengera, ndetse anavuga yuko Burundi buzokora buri kimwe cyose kugira ngo abashe kuba yomera neza ndetse abashe kuba yovugwa. Nyamara tukiri ngaha abenshi bahise bibuka uburyo rero uyu mutegetsi yavanywe Ingozi akamanukana mu gisagara ca Bujumbura, agaca arasigwamwo amaserume 3, ariko ya gatatu ntibarindire yuko ihera. Mu nyuma yo kubona yuko ibintu byaca biraba bicane kurushaho, bagafata ingingo yo kumwuriza indege ya Kenya Airways imushikana mu gihugu ca Kenya mu gisagara ca Nairobi nkuko byuma bigaragara mu bitaro by'ikaminuza. Iki gihe hari umugambi yuko rero agomba kurungikwa mu gihugu cya Russia canke ibyo mu bihugu byo ku mugabane wa Asia. Icyakora izi ngingo ntizakozwe ku buryo kugeza ubu ngubu abatari bakeya bama barasigura ndetse bakanagaragaza neza ko aramutse anacikanye byose babishira kuri leta y'u Burundi. Kuri iyi nshuro rero Pierre Nkurikiye yaciye amarenga amenyesha yuko uyu mutegetsi ashobora kurungikwa muri ibyo bihugu navuze mu rwego rwo kugira ngo amagara yiwe abashe kuba yomera neza. Bivugwa yuko rero ku munsi w'ejo yari yatanguye gutera mitende, ariko uno mwanya ngo muri ino joro ryakeye yongeye kumererwa nabi, yongeye guhura n'ibara riremere cyane, aho bivugwa ko noneho benshi mu bamwegereye bavuga ko atakizere cyo kuba iyobaho bagifise nkuko byuma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda aratugera aravuga yuko rero uburozi mu Burundi baca baratanga ari uburozi bubi cyane, ku buryo rero kuri ino nshuro ibigendanye n'ibyashikiye Petero Nkurunziza bisa n'ibitozobaho kuri uyu mutegetsi, kuko rero uburozi baba barahaye umuntu canga ishano. Ubu burozi bw'ifu ari amakuru asigura yuko rero budahita bukwica uwo mwanya, ahubwo bubasha kuba bwo kuzahaza igihe kirekire kugira ngo abandi bakurikirana ibyo ngibyo baca barana yuko ari iyindi ngwara isanzwe atari uburozi, mu gihe uburozi ubundi budapfa gutinda mu muntu cane, ahubwo buca buramucikana ca bugaca buramuhitana nkuko byoma bigaragara, ndetse nkuko amakuru yoma aradusumira. Kugeza ubu abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko Uburundi bukomeje kugenda burabamo ibara riremere cane. Ni mu gihe kugeza ubu ngubu rero n'ubundi mu mugambwe abagumyabanga bariko barivumbura, ndetse naramenyesheje n'inkuru yagaragaye
yagaragazaga uburyo rero abo mu imbonerakure zimwe zimwe zarafashe ingingo iremere cyane, ingingo igendanye no kwiyamiriza ibiriko biraba nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Imbonerakure zarakoze ibara ku rugo rw'umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye ziyamiriza ibiriko biraba, ziyamiriza ibikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu abatari bakeya baremeza neza yuko izi mbonerakure zishobora kuza gukora irindi bara rikomeye cyane, mu gihe benshi bavuga yuko ibyabaye mu myaka iheze mu Burundi ari byo bigiye kongera kugaragara. Nubwo rero mu rupfu rwa Petero Nkurunziza umuhitsi yamara twara Burundi uwo Valentin Ndayishimiye yasubiriye ategezwe aravugwa byinshi cyangwa atangazwe byinshi, ariko nanone hakagarukamo ishano ndetse urubanza rwiwe urubanza rwa Bunyoni rukagarukamo rero urupfu rwa Petero Nkurunziza ndetse n'umwe mu bapfumu mu Burundi avuga yuko rero ari we yoba atanga iryo shano. Kugeza ubu ngubu abarundi barasigura yuko badashobora gukomeza kwihanganira intwaro ya CNDD-FDD ikomeje gukora ibara nk'iri ngiri, mu gihe abanyagihugu bo bakomeza kugenda barahura n'ubuzima bugoye, bakomeza kugenda barahura n'ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru yoma aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ntiharamenyekana niba rero uyu mutegetsi ashobora kuba yovanwa muri ibi bice canga se ashobora kuba yohagumishwa kugira ngo abashe kuba yohabwa ubuvuzi bwisumbuyeho. Turaza kurondera umwe mu majyango yiwe nabo bati bagire icyo batumenyesha kubigendanye n'aya makuru agendanye n'uwabo amagara yiwe atifashe neza. Tugaruke ku makuru rero agendanye n'igihugu ca Tanzania ndetse n'igihugu c'u Burundi. Murazi neza yuko Valentin Ndayishimiye amaze imisi ari i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania, yari yitabye inama ikomeye cyane yaragiranye ibiganiro n'abategetsi bagiye batandukanye harimo nka President Madame Samia Suluhu Hassan arongoye igihugu ca Kenya. Uyu ngo yaramaze gutangwa n'ishaka canga umugambwe uri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi canga CCM kugira ngo azari awuhagararira mu matora imirijwe muri icyo gihugu ca Tanzania. Uyu ngo yarasubiriye Dr. John Pombe Magufuli yacikanye mu ngwara yaje iramufata gitrumbuka. Byaramaze kuboneka yuko afise imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo kurongora igihugu c'igihanganye ngaha mu karere k'ibiyaga binini igihugu ca Tanzania. Bwana Valentin Ndayishimiye kandi yaragiranye ikiyago n'umutegetsi wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso, baraganiriye byinshi kubigendanye n'iterambere ry'ibihugu byombi. Ariko kandi cyaje kiratangaza n'uburyo abategetsi ba Tanzania barasituye ibiraro bihuza rero icyo gihugu n'u Burundi. Mwama muzi neza yuko ugwaruka rw'u Burundi ruca ruranyura ngaha rukajya kurondera ubuzima muri Tanzania, nyamara bagera bagasanga ntibiboroheye, abo bamwe baca barakubagurwa, abandi bagaca barafungwa, abandi bagaca barahura n'ingorane zikomeye cyane. Abategetsi ba Tanzania barasituye ibiraro bihuza Tanzania n'u Burundi. Abahegereye bo muri komine Giteranyi baravuga yuko babonye ico gikorwa cyarimwe rero n'abafise ibigwanisho bambaye nk'abasoda ba Tanzania. Ibiraro byarasituwe byari mu duce twa Kabogo ndetse na Shoza ni muri komine ya Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Imbere yuko rero icyo gikorwa gitangura twatanguye kubona abantu mutugwi, twarashoboye kubonamwe rero abambaye igisoda izigisoda ca Tanzania bafise rero inkoho, kuko rero umunyagihugu wo ku musozi wa Kabongo yabwiye itorokanyirizo ryacu rya Burundi News TV icyo gikorwa rero ngo catanguye hafi isaha zibiri. Aho hantu nta kintu na kimwe rero cyerekana urubibe rw'u Burundi ndetse na Tanzania nk'uko biboneka. Twaratangajwe no kubona rero babisitura, abantu barumiwe kuko rero atanumwe yararekuriwe kujabuka muri Tanzania, nk'uko rero byavuzwe n'umwe mu batowe ku mutumba Ishoza. Abarongoye komine bavuga ko bamenyeshejwe iyo ngingo kandi ngo ni kumvo z'umutekano nk'uko biboneka. Abategetsi ba Tanzania batubariye ko rero uruja n'uruza rw'abarundi ruba cane mwijoro rubatera amakenga. Byavuzwe na Floride Nduwayezu, musenateri wa Giteranyi nk'uko byoma bigaragara. Ayandi makuru avuga ko kandi ibyo
byaba byaratumwe nuko rero inkozi z'ikibi z'abarundi zikorana n'iza Tanzania. Amakuru dukora rero kubegereye abategetsi ba Tanzania, ibyo bikorwa rero bizobandanya no muri Murama rero ndetse na Kobero, hakaba ari ku makomine ya Muyinga ndetse na Butihinda nkuko bizoma bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Kugeza ngubu rero birakomeza kuboneka yuko nubundi imigenderanire ishobora gukomeza kugorana mu gihe akomeza kugenda hagaragara ibikorwa bimwe na bimwe bitari byiza, bigaragara yuko ibintu bikomeza kugenda birafata indi ntera nkuko amakuru yoma aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa ngaye mu karere k'ibiyaga binini nkuko byoma bigaragara. Abacanshuro b'abanyaburaya baraturutse mu gihugu ca Romania ni bamwe mu bagize uruhara mu ngwano ziremere cyane mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Aba bacanshuro bivuga ko bari bafise inshingano zimwe zimwe nkuko amakuru yoma aradusumira. Barurijwe amabisi ya Ritiko mu nyuma yo gusakwa, aho bivuga ko berekejwe i Kigali ku mugwa mukuru w'igihugu c'abanyi c'u Rwanda kugira ngo burizwe indege basubire mu bihugu byabo. Amatorokanyirizo yacu nkuko abitangaza biraboneka yuko ibimenyesha makuru byo muri Romania byaravuganye n'imiryango ya bamwe muri abo basirikare bahuze ari ingabo za Romania, ariko kaza kujya mu kigo kigenga cy'abacanshuro. Byaravuzwe ko bifuza ko ababo boshika muri icyo gihugu amahoro. Ni mu gihe abandi bacanshuro benshi Romania News yagiye iratangaza neza yuko bamwe bagiye barasiga ubuzima, abandi bagakomerekera muri izo ngwano. Ku mugoroba aho kuri uyu wa gatatu ahagana isaa 11:50 nibwo abacanshuro barenga 280 biganjemo abo muri Romania barwanaga ku ruhande rw'igisirikare ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu seruko bw'icyo gihugu mu guhangana n'umuhari wa M23 bagejejwe ku kibuga mpuzamakungu cy'indege cya Kigali i Kanombe ngo basubizwe mu bihugu byabo. Bahageze nyuma y'uko rero mu gatondo ko kuri uyo 29 Werurwe 2025 aba bacanshuro bari barimo rero abo mu mutwe wa Lalafa wo muri Romania nabo mu ihuriro ry'ibigo byigenga bya gisirikare MPC Ajemira ryo muri Bulgaria banyuze mu Rwanda bava Igoma nyuma yo gusabirwa inzira na MTC nkuko byuma bigaragara. Nyuma yaho umuhari wa MTC wigaruriye umujyi wa Goma utsinze ingabo za FARDC nabo zafatanyaga ndetse nabo bacanshuro bishyirije MONUSCO. Bakimara kugera ku kibuga cy'indege twaraganiriye, baratubwiye uko rero urugendo rubakura ku mupaka rwari rwifashe. Uretse kurwana aba bacanshuro bari banafise inshingano zimwe na zimwe muri FARDC. Umwe rero mu baganiriye n'ikimenyesha makuru cyo mu Rwanda wari umaze rero umwaka umwe n'amezi 8 muri Sazo bwa RDC nkuko byuma bigaragara mu mujyi wa Goma. Yaravuze ko nyuma yuko MTC rigeze muri uyu mujyi ikanawigarurira bahise bahungira muri MONUSCO. Ati nturuka muri Romania ndafise impamya bumenyi mu bigendanye n'ubuvuzi, nkaba nakoraga mu bigendanye n'ubuzima mu ngabo za FARDC. Urugendo rudukura rero Igoma tuza mu Rwanda rwari ruto kandi byose byagenze neza. Twinjiye mu Rwanda nk'impunzi kugira ngo dufashwe kugera muri Romania cange mu gihugu cacu. Ku mikoranire yabo ndetse na RDC yaravuze ko amasezerano uko yari amezi 3 ahora avugururwa, uko rero amwe arangiye tugakoramo abiri, kumwe rero kumwe tukakuruhuka. Ajemira niyo rero yaduhaye akazi. Undi ukomoka muri Repubulika ya Moldavia yaravuze ko yaramaze umwaka muri Goma akorana na FARDC. Ati nje narinjejwe gutegura ingabo za FARDC mu buryo bw'imyimenyerezo kugira ngo babe bashoboye ku rugamba. Mu kugira i Kigali twarafashwe neza, ntacyo twigeze turabura. Undi nawe akomoka muri Romania yaravuze ati nari maze imyaka 13 nkorera iki kigo cya gisirikare, haza umushinga
umushinga musha wo kujya muri RDC ndaza nkaba nari umutoza w'ingabo za FARDC natanguye kuhakorera guhera mu kuboza kwa 2022 ubwo M23 yasatiraga igoma twarahungiye muri Roni muri Goma nyine gusaba ubuhunzi ni nayo mpamvu turi nga mu Rwanda ntekereza ko rero kuba turi ahangaha igihugu cyacu cyarasabye guverinoma y'u Rwanda kuba rero yadufasha narwo rero ruca rurabyemera nkuko byoma bigaragara biteganyijwe ko kuri ya 30 Mutarama 2025 aribwo aba bacanshuro burira indege bajya mu bihugu byabo bavuye i Kigali. Ibi byose biragaragaza neza yuko Bwana Tshisekedi imigambi ndetse n'imishinga yiwe yo kuzana aba bacanshuro ndetse n'ibindi byose byamaze kuba impfabutsa aho M23 yamaze kubikandagira ku buryo budasubirwaho ndetse kiba yanategetse yuko abo bacanshuro bagomba guhitaburizwa indege ndetse bagasubizwa mu bihugu byabo. Ntekereza yuko iyi ngingo ifashwe mu rwego rwo kwirinda yuko aba bacanshuro bonyuzwa mu bindi bihugu canga se mu zindi nzira zimwe aho bari kujya gufatira nk'indege mu bindi bihugu bindi bimwe nga muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo iboneka yuko n'ubundi batari bugende ahubwo bari kongera bakifashishwa mu bikorwa bigiye bitandukanye bya misi yose canga se bakaba batasohoka igihugu bakaba baguma muri icyo gice cya Republika Iharanira Rusange ya Kongo nkuko byuma bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu umare wa M23 urakomeje gutahukana insinzi mu buryo budasanzwe, urakomeje kwerekana yuko ushoboye mu buryo bwose bushoboka ndetse batari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko M23 ikomeje kuba ubukombe nkuko bigaragara. Bwana Tshisekedi ntacyo yari yatangaza ku kigiye gukurikiraho icyakora ibihugu by'amahanga bimwe nibirya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko bifuza impinduramatwara, bifuza yuko ibintu byohinduka nkuko amakuru yoma aradushikira cange nkuko amakuru yama aradusumira kugeza ubu. Abakurikirana hafi bibera mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo berekana yuko ubu ngubu abasore ba General Sultan Makenga aribo bariko baracungera imipaka ihuza igihugu cibanyi c'u Rwanda ndetse n'igihugu cibanyi ca Kongo. Bashimire tugaruke mu kanya.